Bimama twibazo vuga buriya nanje ni kubimama nyene tubandanye dukora. Gasore akina scene nyinshi. Niki kintu mukundira canke nihe scene akinye umva umukunze cyane kuruta? Umuntu nkuge ndamuze nkamusha mu by'abapedi. Nkabona arabikoze neza. Ni kuvuga ibijya bindi biri inyuma byo ababwahanagure nyene. Mudeka dufatiye kuri mutima mutarakinana. Mutima no gukina nk'umuvyeyi. Ngacamba umwana wiwe. Adiha abana abyara bishoboye burundu kabisa. Urazi rero soko nitwa MIGARO. Kwa nakinye sene yumupede yo ndayijemo banyita ngo MIGARO. Anvete je nakinye nyene ndo umupede jawa wandi umusore ariko niki kintu cari catumye uja kuba umupede? Narabiravye ibintu kenshi bikunda gusirikira. Sinonga mu Burundi dufatiye iyo mu mahanga kenshi niho bikora cyane. Ya bintu byaramakije ariko nyene bivamo gute byageze gute kugira ngo bivemo? Oya sinabivuyemo ahubwo Hello bakunzi ba Mijo Talent TV nzeho meze neza mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho urabiri higaniro canke bivanye naho herereye kuri mikonda yibutse ni Ange Irankunda Mijo Talent TV nagotagira kugira ngo tubazane ibintu bimeze neza hana hariya imisore n'inkumi muri bwa bumwe nyene reka uno muswakiriye umutumire witeka nabwiye umuntu wese muza murakira nukumuha agaciro bivanye n'icarico ejo ni heza twakiriye umusore akiri mutoye afise impano nyinshi ariko hariho imwe yahisemo kugira umwuga kugira ngo ejo canke hirya ejo ushobora kumugira akamaro ushobora gutunga umuryango reka tumwe kaze tutamushije amajambo menshi bro namahoro namahoro cyane meze neza kubibona ndibaza ni cyane je ndabona ni wanene ni wanene akazina kawe ku bantu bakubonye iryambere canke abantu boba batakuzi ku bantu baba bambonye iryambere canke ku bantu baba banzi ni MIGARO le Comédien. MIGARO le Comédien canke MIGARO usibye gusonda benshi bagitahura ukundi kuntu kuri wowe MIGARO niki? MIGARO ni strategie nashatse gukoresha yakazi kiwanje kuburyo gisigura ikinyene ico gisigura kirimo ibintu byinshi gisigura ibintu byinshi ariko umaze kubona ibikorwa byanje ukaraba n'ukungene mba nteye mu bwanje nyene ubwanje uvuga tujya muntu nyene izina niryo muntu kujya bivuga mu Kirundi. Imyaka ingana? Oya kubera yongeza imbere ya mama cyangwa umwana. Imbere yanje? Imbere yawe. Generation. Usi imyaka ingahe MIGARO? Sha imyaka sinoyirandira ko cyane nomera nka babandi ngo 12. Uri generation 2000 canke 1900? Duhere 2000. Hari ibindi biharuro. Aho birumvikana. Umuntu acaraba hagutrasa 2020. Oya gusa hari ibindi biharuro ushobora gucira kimbere ariko ni 2000. Oya hari ibindi biharuro biri hejuru ariko nyene twahire kuri 2000 nyene. Turi kumwe na MIGARO canke MIGARO ndazi nkosora ariko akatuza kandi ni MIGARO. MIGARO bivuye muri vuga kugara bivuye muri vuga kugara niko nako ndarondera nyene nako ndiyumvira ico kintu MIGARO rakoze cyane barizi Kirundi turi kumwe na MIGARO rero mbega mushaka kwibaza ngo MIGARO n'umuntu ki ajeje iki canke aje kutuyagira make je ndamuzi nk'umukomedie sinzi ko ari kandi kaza akora akote uriga yego wiga mu kangahe? ndiga nyene ni ibintu vyoroshe uri kurakarikira ibikiri hari rero birebire wiga mu kangahe wiga he? Ndaheza uraheza bisigura ngo nyene kujya vuga mu Kirundi ngo mu wanyuma ni mu wanyuma ariko sindi wanyuma mu wanyuma université canke secondaire wigisata iki? Telecom wiga he? Teletike. Voilà ni ibintu vyoroshe hari abantu uza wumva ngo ndiga gusa ngo sishaka kugira publicité ngo ishure nigako sanifo. Oya sifo ahubwo ni bien kuko umaze kuvugana wiga kumbure n'umuntu aba yifuza kukubona aravuga ati je umunsi umwe nzohashika kumbure ndabe nyene ko ariho yiga ivyo yavuze ko ari ivyo igere nahavuze sinabesha. Impamvu nakubajije ngo wiga he canke ukora iki watubwiye ko wiga mu buzima busanzwe uheza mbega ho kazi kawe karakorohereza ubifadikanije n'ishuri?
bo hajya mu buzima ikintu cyose uragiha umwanya wacu. Ndiga ndagira umwanya wo kwiga, ndagira n'umwanya wo gukora akazi kiwanje. Ariko novuga yuko umwanya muremure kenshi ndawufata ndiko ndiga kubera sinoca ndabikora cyane kuko bavuga ngo mu Kirundi ngo amabanga abiri nabangikana turenga kwitegeko burya. Mu Giswahili ngo mpenda tubiri kamoya kari mponyoka. Kame mponyoka n'ubundi. Ego muhira entreta watangwe kubigira akazi ryari kuba wumva woba umukomedie nyezina ukabishiramwe imitahe ukumva wo bigira akazi nyene byatangwe ryari byaje gute? Abo ndarirabye je nyine ubwanje ndavuga ati yasha Imana ndayifise. Wabonye gute ko ifise? Kumberega nawe mbonye ndiko ndavuga ati ujya munga Imana nuko utambuka avuga Imana arayifise. Mr Bean. Hama ubibona gute canke watahuye gute ko wobigira umwuga canke watahuye gute ko iyo mpano uyifise? Narakunda kuraba ibikorwa by'abandi bantu ariko kenshi nakunda kwifuza kuzoba umukinnyi w'amafilme. Biratinda biraza buke cyane isanga nageze mu bintu bya comedy. Ariko nibivuze ngo naco nyene sinogikora. Na filme ndayikora. Nayo nyene ndashoboye. Ni kuvuga maze kubona sintangure gukina filme. Byiza notangwa kuri comedy. Burya comedy ni ikintu cyoroshe gose kuko ushobora gukora akantu ka 5 minutes, 2 minutes ugashirako. Sibyo? Abantu rero kubatera bakumenyera mu minsi nawe uzoshaka igifilme kimara n'amasaha 2. Bazo kuko urafise intango zo watanguriye ko kwakunda bavuga ati umushingi. Niwo mushingi wanje nanje natanguriye ko. Ariko Imana ni yahezagira nyene nzogenda ndavanga ibikorwa mu mbone mu comedy no mu filme. Ego. Umunsi watangura gukina utwo tugenegene nkuko benshi bavyita mu Kirundi ciza bavuga ngo nubugenegene arakina utugenegene. Umunsi watanguye gukora utwo tugenegene wakoze utu video twinshi kumbure hari benshi batabuzi canke twinshi twasirikiye kubera bavuga ngo nta uvuka rimwe ngo yuzure ingobyi. Hari twinshi twasirikiye, hari twinshi abantu benshi bazi nakekano wakinye gushika naho abantu muhira ja muhira abakwegereye bavuga ati kumbe ni weye. Akantu utuntu nakinye abantu benshi bavuga ati wa mwana urashoboye kuko wayibonye. Narakinye uduparti dushika kuri tubiri, uduparti natwise ngo umupede. 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 Ego. Avete je nakinye nyine ndumupede, jawa wandi umusore ariko ngacabukaje ubona nambaye plante nakinye nk'umukobwa urumva byari ibintu bitangaje cyane. Byarakoroheye. Urazi nka jenda umuhungu ukazubana kubisemo plante akajipo nambaye buriya bire batuye bagara kuba byita amahotaro nyine aguma magaze meze nkuko ariko nyine narakoze nyine nibyanyoroheye cyane ariko umaze kwishiramo ikintu kugishoboye uragikora kugira urabe ko hari cyo kwigeza ko mu buzima. Mwiyo sene n'ikihe cyakugoye cyane kuvuga guhagarariye iyo hotaro nko wayivuze canke iyo jipo wari wambaye niyo yakujena? Ijipo nayo nambaye kuko naguma sanga nk'amashaka ukamanura ngira ibintu byo ku aca mvuga ati none ubundi ko ari kagufi mvuga ati bwa n'abakobwa baye n'ingorane ya ige ngo naguma bagira nkuko bamanura se kandi bazi ko bambaye tugufi nagenda kuko nakinye nambaye akantu kagufi ya nyene naguma sanga naguma nkora ko manura kuvuga byarakoroheye n'icyo jya kuvuga byaranyoreye kuko ijwi nararihamze babyita kuri sinzi ko nabyita kuri hamba fasha uri hambe ndavyumva Ange ubu rero nitwa migaga aho wari hamze nyene hamze nari hamze ubu nitwa migaga borabanyitwa migaro ubu nitwa migaga kandi uvyumve kandi unabitahure nitwa migaga. Ego. Iyo niyo sene uvuga ngo yasirikiye cyane iratuma bon naho atari kure cyane ariko yaragize ahigejeje. Nihe message yarimwo mu iyo sene wavuga ngo wakinyira umukobwa kandi uri umuhungu, message washaka gushikiriza niye? Muri iyo sene deja message ya mbere itanga kuba ndi umuhungu nkaba narigize umukobwa kandi ivyo bintu biriho. Se kuvuga ati ngo ndabatutse ngo canke nashatse kubavuga nabi. Ariko kumbure ariyo ababijamo ugasanga ku bavyeyi babo ntibamerera neza. Sasa message nashatse gutanga kuko ukurikiranye neza video
kuko hariho parti ya mbere nakinye ibi na parti nakinye ibi, donc hariho gutangura ikintu nakinye nk'utangura kuja mu kintu nariko ndiga hama canongera mbandaniza ko namenyereye mu vyengene bitamunezeza umva message niyo nyene kungena abavyeyi bababara. Wabivuyemo gute kuba umupede kubyinjiramwo wabyinjiyemwo ubijanishijemwo niki nikiye kintu cyatumye ubijamo? Oya sinabaye umupede ariko urabesha. Muri sere ndiko ndavuga amaho gasende nikiye kintu cari cyatumye uja kuba umupede? Narabiravye ibintu kenshi bikunda gusirikira sinonga mu Burundi tufatiye iyo mu mahanga kenshi niyo bikora cyane. Nararavye naricaye ndiko ndandika marori umuntu azokinumva tuguma twandika nyene urabizi ndaraba nsanga nanditse akajambo ati umupede ako kajambo maze ukandika naciye nkora igikorwa naje nuko navyisanzemo. Ego byarakoroheye kubivamwo canke abavyeyi nize ntambamye yabonye abavyeyi bagize? Oya abavyeyi ntangorane vyabateye kuko bari bazi ko je ndiko ndakina sivyari bindimo ariko shabiri ya bintu ya bintu ni atari naramaze iminsi nkumangira amaboko gutya ngabya no ya bintu byaramakije ariko nyene bivamo gute byageze gute kugira ngo bivemo? Bon oya sinabivuyemo ahubwo kubw'impamvu zuko ntasubiye gukora ngo mbandanize kuko nene nateguye ko nshaka kwigira nka saison ifite du parti tungana uko kuko ifite intango nzogire niherezo no kuvuga sindabivamo vuba ndakora n'izindi iracabandanya ni kuvuga ubu nakoze zibiri ndashobora gushaka ya gatatu nkakora n'iya kane ego bintu byose ni buke Migaro turi kumwe na Migaro umupede Jean uko mufata Jean uko mushaka kumwita byose amazina nayo asuko stare urihanga urazi rero soko nito Migaro kwa nakinye sene umupede yo ndayijemo banyita ngo migogo arukuntu reba kamera ngo migogo turi kumwe na Migaro migaga voilà ushaka gushika kuki ushaka nihe ndoto ufise muri kazoza yawe bivanye n'akazi urimwo bivanye n'akazi wihaye bivanye n'akazi winjiyemwo hari amasrago menshi uzocamwo ivyo bintu vyiteguriye gute? Sha ikizoba cyose ndakiteguriye kuko bavuga ati ngo ushaka inka ararankaye ubwo reje ngane vugira ryama nkazo sinzi ko ari kose bugikirundi kiragoye ni kuvuga intambamwe zose nzohura nazo canke nizo maze guhura nubwo ntaragera kure cyane ndafise impambanyi maze guhura nazo ni kuvuga nibiri imbere ntavyonzi ariko never give up. Nize ntambamye umaze guhura nazo bivanye n'umugabo wagiyemo? Intambamye zirimo ni kujya kuntu ushobora gukora ikintu akaba ariho abantu bemera n'abapinga bakaguca intege burundu uti wewe mani ngo biriya bintu wagiyemo si impano yawe bivemo bakaguca intege uti dukora ibi no target ya engineer indi nyene nuko mfite icyo nshaka gushika ko mu myaka iri imbere. Yego abantu uraba ko nk'icitegererezo nabaye hano mu gihugu cacu? Abantu ndabira ko nk'icitegererezo bakora hariho ba Mutima GASORE n'abandi benshi bakora vraiment bose ndakunda ibikorwa byabo ko barakora ndumva ndanyuzwe nkakosoreramo naje mu vyiwanje ndiko ndandika nkavuga ati GASORE akina scene nyinshi niki kintu mukundira canke nihe scene akinye umva mukunze cyane kuruta? GASORE kuko ndabiravye neza twarashuye guhura ku gice cya kabiri cy'umupedi twarakinanye je kumbure mu byo twakinanye mu vyiwanje umva umuntu nkuge ndamuze nkamusha mu vy'abapedi nkabona arabikoze neza ni kuvuga ibijya bindi biri nyuma byo ababwahanagure nyene. Yego urumva hose ni bon mudeka dufatiye kuri Mutima mutarakinana nihe sene umubonye ko vraiment mvuga uti aha anye vraiment arankoze ku mutima no gukina nk'umuvyeyi ngacamba umwana wiwe adiha abana abwira bishoboye burundu kabisa mu masene yose uzi afise canke ahora akina ari umuvyeyi niho agukora ku mutima cyane? Yego arankora ku mutima cyane gose cyane. Yego nkumva karawujomba ku rukono nyene urase umuvyeyi nkujya canke
oya 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 nta muvyeyi bisa kurya roho oya gusa nyine abavyeyi bose baravuga yego umuvyeyi karaguhanura umenga arakwishe kuvuga ni kimwe ariko hari uwundi avuga byose pratika nikonzi ijana no kuvuga ijambo ryose rijana nikonzi oya je wanje bifise igihe yakubwiye rimwe kabiri gatatu irya kane ntihacishamo nyine kano k'ubuvyeyi yego agucana igiti oya gusa nyine umwana nyine aguma ari umwana rega no gufise urugo geze ku muvyeyi nyine akubwiye ati we shapfukamaho kandi urafukama no byanka yego Migaro nike kintu usaba Burundi canke abarundi muri make abarundi ko badushigikira bashigikira impano z'abarundi kuko hari impano nyinshi ngazi genda kandi duposta ahantu henshi ne kuvuga bagume badraba badukurikirane vraiment baduteza imbere kandi mushaka guteza imbere cyangwa gukurikirana yoca he bo cyane nko kubankurikirana kuri Facebook page ni MIGARO le Comédien, YouTube MIGARO le Comédien na Instagram nuko nyene ego no kubakunzi ba Mijo Talent TV iyi TV ifise abakunzi benshi nabo nyene bace baraba bakorokereko kuri YouTube bandike MIGARO le Comédien bashireko buriya bayita gutiriya ni sakwa seka vuge sabone ntaco biroro subscribe share na commentaire murakoze kukamvugira bagenda babishireko baduteza imbere hama n'abakunzi ba MIGARO le Comédien baje kuri Mijo Talent TV bakubite ko subscribe share comment kantu kingenzi sha my brother reka ndakubwire ngo courage kandi utera imbere ibintu byose uzokumva biguca intege ivyo ntuzuvyumviritse urumva uze uraba abantu bagusupportinga mu kuguha courage canke iriya ndirimbo ivuga ngo bimama twibazovuga buriya nanshi ni kubimama nyene tubandanye dukora dufise akazi kenshi kandi dushaka gushika kure sivyo hamwe n'Imana kandi byose birashoboka urasenga hari nje ndasenga yego uri mu mafungo gusa ndasenga warugira amafungo oya kubera gusa narabyigeze nageze kuba ndabikora ariko n'ubu kuvuga ati ngo nayo nkora ndayakoreyo binjemo yego bigenda gutabwira ngo bikuzemo haba habaye abantu reka turasenga nyene usenze nyene bavuga ati ukora amafungo habaye oya nta kintu kiba cyabaye vraiment je ndashaka kuvuga ati umunsi wejo nzoheruka nafunze kandi ndafunze nyene ndafunze yago simba nifunze kuvuga imba nifunze kurya yego mani kujibere reka ndakubwire ngo utarabyo subscribe please turabusabye ngo ubikore kugira ngo dutezanye imbere hamwe namwe byose turabishikako kandi nimwe ba boss bacu tubabwire ko tubakunda cyane ciao ciao